Ego nacyumvise. Ego hano uri umwigeme agende canke areke? Icyo no muhanura yogenda kumuraba kubera ari nk'umukunzi wiwe. Ego Asante sana muhungu urumva araremvye ariko umukunzi we nakavuga ati yagaje nibwo wavuga ivyo ndatinya kweri nditinyira ati ubusima basanga aragatego none sha Eliane nk'ubu yosanga aragatego kuno mutipe byoca biherera he? Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twinjira naka kabiti kavuga ngo umeze nzabando muraperi ariko munyemere ndabayikaze ndabaramutse mwebwe mwese makudukurikirana nk'ibisanzwe ari Tarsis Hope Ministry TV mu kiganiro cy'uno munsi twatugaruza kugira ngo dushobore nkuko twabikoze ubushitse kugira ngo duhanane ivyimiro tuyage kuri binabiriya ndazi kindirimbo zozamatsa abashikere kandi zikabahimbara zikabanezera Iprotetura kingiwe ngarutse kuri micro uno munsi ahonze ko ngarutse ndi kumwe na Wizo ariko narimbuze ngo Fitzo sha eko Fitzo nawe yaririmbye indoro aka duko ngarutse ndi kumwe na Wizo B aga we ntuzoba Fitzo mwana yabura tekano kuminyuma y'amarido ari nyuma ya kamera rero nanje ndi bere yayo ariko kandi ndi kumwe na gwagwaruka hano hafi yanje ndi kumwe na Sofoni tukuramutsa Sofoni. Mahoro neza. Umeze neza? Turashima Uwiteka. Uriteguye mu kiyago cy'uno munsi? Yego cyane. Asante sana. Hirya yiwe ndi kumwe na Ritiano tukuramutsa nawe. Amahoro. Umeze neza? Yego ndashima. Nawe uri tayari? Yego. Ari atari ca kirungo bita tayari ariko. Yego. Uko hirya ndi kumwe na Ndaliya ni Gigi Gileninho amaho. Umeze neza? Yego. Akaje kumenga kavuga bukibuki ntako nuwovuga cyane. Amahoro. None wari warindiriye iki? Hirya gato hari Eliane tukuramutsa Eliane. Amahoro cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Okay. Kurundiro neza ko wandi kumwe na Faida tukuramutsa nawe. Yego amahoro. Umeze neza? Yego. Yego twari tugukumbiye wari wadukwevye. Waturi ikorosi watuzaniye akantu sha. Yabatse gutiba kamara imisi atazagarutse azananye n'akabenzi mukanya turaza kuyoroganiza niko babimeze tugende turamukanya nande hariya ni Martine. Umeze neza Martine? Ndashima. Icyocwe ni cy'umuntu kwere yiteguye kuganirira bari kwaradukurikirana. Ariko menga warakabanije volume ugeze kuri kabera gushira kuri 10. Uriteguye ariko? Yego nditeguye. Yo mana we umva nyene akachwi kava kure mugende mumworoganize mumugurira ibintu acisha kuwepfo turi kumwe na Berize ni so wa Beri Sawa. nuko rero muri rusange nabona tuzakuba duteramanya mu kiyago cy'uno munsi twabateguriye rero tuza guca hirya no hino hari inkuru imwe tuye gusangira ariko ko tumaze kubakira reka natwe turamutse abaje kudukurikirana tutikira ibiganza cyari imwe tuvuge duti shalom shalom Shalom. nuko rero nibona tuye guteramana ngiye kubashikiriza ikiyago tugiye kuganira ko uno munsi ko biri kose uri kuwibaza ngo narikiza kuba ari ikiyago cerekeye iki ariko ni ikiyago kimeze neza cerekeye ugwaruka ariko kandi dushobora guca hirya no hino kugira ngo dusabikanye ikiyago cyacu cy'uno munsi uyu munsi rero ikiyago cyacu ni ikiyago kijanye n'impanuro n'umwigeme yatwandikiye adusaba impanuro ubwo rero gwaruka ruri hano harimo abigeme harimo n'abahungu impanuro ndizira neza ko iza kumushikira yatwandikiye avuga ati mbe mbanze miramate sinda yamize none nuko rero yatwandikiye avuga ati cyo ndi umwigeme nakundanye n'umuhungu turakundana cyane kandi uwo muhungu arankunda byave kandi ndi vraiment nanje ndamukunda rero tumaze gukundana ibana umuhungu turasizirana turavugana neza ko ntazigera nja kumuraba muhiri waho bita muri ghetto kugira ngo twirinde bya bindi bita ubusambanyi ati kandi rero twaravyenemeranije tumaze imyaka 2 yose dukundana kandi twavyifashemwe neza sindahonyora muhiriwe kugira ngo nirinde yabo yatereka twibwe natwe ari igihe umubiri utugora no havangena ngasanga ibara riraguye sha
twandikira tusaba impanuro avuga ati uyu muhungu yongeye kunyandikira no munsi no yanyandikira ambwira ati jewe ndagwaye birase nta n'umuntu mvise hafi yanje yoshobora kumutwa fungura vuga ati uraza shasheri none uraza umbe hafi untegura utuntu ufungura irega inzara irantsinda hano inzara n'ingwara bicanganye numva kari urudubi tuzoze untegura utwo mfungura hanyuma nshobore gufungura kugira ngo amagara ashobore kutubandanya yifata neza none nicwe n'inzira nicwe n'ingwara kandi umukobwa akavuga ati je mu manure numva umutima utabikunze uko nshobora kugenda ngasanga nguye mu gatego asanga ni ibintu yapanze nashika yakamfata ajya ni ku ngufu canka akamfata mpiri bari hano baraza kutubwira ivyo ari vyo ati je no mu mutima wanse none ngende nyene ntimbire ko ngende canke nigumire ngaha nyene azokira nkuko nakare yokize urumva rero nuko ndibatse ikiyago cacu mwacumbize cuno munsi umwigeme turamuhanura iki none twavuga ati je ninagende ibara rihavarigwa hava twisanga mutwe tutari twapanze gukora none no mwigeme tumuhanura iki muri kino kiganiro nza kwandika umunaro no gwaruka kwamaze kubidondora umwe wese arazavugira impanuro atekerewe no mwigeme ndaze ariko aratwumva kandi araza kwandika muri comment atubwira ibijanye no kuntu yakira impanuro twamushikirije no munsi impanuro rero tukaba tugiye kumushikiriza zakuba zivuye muri no gwaruka turagomba akumuha impanuro ariko je reka ntangure ndamuhanure c'impanuro no muno mwigeme vraiment none wewe numubanira nkande none ntumukunda none genda ntiyicwe abikeme baragica sha genda ntiyicwe n'inzara none yicwe n'inzara kandi agufise yaragukunze waramukunze kandi nawe wemeye ngo murakundana genda umube havu mu bihutu wafungura nta bindi aca mu genda ariko ni muri ghetto uragenda wambaye ikijini sintumbaze nuko rero impanuro rero je ndatanze ariko je kubwanje numva umwigeme kuca kuraba umuhungu nuvumenga ntako asaririmo yogenda akamuraba nta ngorane none ko babisezereye ko atabintu bazoje mu batarubaka nagenda murabe none hari ngorane none nuko icimiro canje nico ariko reka twakira ibindi vyumviro vyo no gwaruka Sofoni tanga impanuro ko wasavye impanuro wamwumvise agende canke areke navyumvise wowe harakantu kuze ngo yogenda ngo nta kosa ririmo ariko giye ko no muhanura uko ndavyumva ikosa ririmo vraiment gute kuko uvuze ati ngo barasezeranye ko ataco bazogira batarubakana batarabana gusa umubiri uragoye umubiri uragoye ushobora gukora ibyo utateguye azogenda yawutegetse oya umubiri hajya biragoye kuyikontrola biragoye kukontrola bisaba rero yuko ibintu byose bishiramo ubwenge kuko uwo muhungu ndibaza umuryango yoba afise umuronde ico kujya si uwo mukobwa wenyene harafise n'abandi inshuti n'abagenzi none gute yorondererwa n'inshuti n'abagenzi n'umuryango kandi afise umusheri oya ni mu buryo bwo kwikingira hatogenda twaranye antibare ego kweli oya ibintu byose bisaba ubwenge atari sana katusangira ikiyaga twungurutsa hirya kwa Lydia nawe Lydia impanuro rutanga kuri no mwigeme agende canke avyifatemo gute agiye aramukorera umuti byakwezi nagende none nagire gute none mureke umuhungu w'abandi apfe oya niyo genda mu bisanzwe cyambu cyo wadutanguriye umubiri uragoye kuko akagenda bikanga akamufata muko uriko uranyumviriza niko mbwira wewe akagufata uze kuvuga ngo na manuro naguhaye kuko ukagenda umuhungu bikanga ingakurya novuga nuze yafashe mushiki wiwe nawe ucumumenya sivyo kuko umubiri uragoye gutunga bene data biragoye ariko yo baramayeri kuko ari bashaka kwigwaza nyibari ariko reka uyu muhungu aragwaye biriseriye none gashutwe tukuvu sha yo tukura yigwariye genda umukobwa nagenda mu twafungura nta bindi akagenda mutera imbanya amezi 9 turashitse barariragoye none mana nyagasani ibintu birakomeye cyane muri Transisop Ministry TV impanuro ngizo ati nagenda ati nareka tumbega igigirene nawe umukobwa agende canke areke nje mbona noge yogenda aho shante wumva rero nagende aho
nagende kubera we nibyo usanga agwaye byo mukamwiyumvira ugasanga sibyo yego ugasanga umuhungu ararembye ngorane kumuvura wenyine kandi nyene rega utwo kujya dutetswe n'umusheri hari ukuntu tuba turyoshe uratse umuceri utetswe n'umusheri kirene ruti umukobwa nagere ntaribi yego yogenda yego aya makenga none n'umukobwa afise yavuga ati ariko je umutima uravyanka ati none ninagenda akahita ntera imwe y'amezi 9 cavuze Lydia biraza guherera he oya ibyo nabyo ariko usanga atavyonera ko na cyane cyane ko yigwariye yego ari kuri kire nuko girena ati umwigeme nagende ntaribi ntangorane kuko n'umuhungu arigwariye none ari Eliane nawe kiyago wacumbise yego nacumbise yego hano uri umwigeme agende canke areke icyo no muhanura yogenda kumuraba kubera ari nk'umukunzi wewe yego yego asante sana muhungu urumva ararembye ariko umukunzi we nakavuga ati yagaje nibwo wavuga ivyo ndatinya kweri nditinyira ati ubusima basanga aragatego none sha Eliane nk'ubu yosanga aragatego kuno mutipe byoca biherera he mukumuwana cagenda twaye inshuti yiwewe akagenda bajanye wow yego ariko inshuti ari ukuntu avuga ati aburicara ngaho ndindire ngiye kurabashiri wanje hariya kugira ngo ibifukunyi bimufashe ndamusegure oya yo mukwega wagiye hose yamuhamagaye hose bojana bakajana aha cyo ni cimiro cha Eliane avuga ati mwigeme nagenda ariko asha ntagende wenye nara mu protocole agende yicungereye nabashika yicacaye twumve Martine nawe impanuro umuhaniye yihe kiyaga wacumbise mikrofone yawe nirikiravuga yegera nimba gwaye nyavyo kuvuga nagenda none tuza kumenya gute ko agwaye nyavyo ega yaramwandikiye ku telefone aterega ndaremvye nimba yamwandikiye mu telefone kati je birasi uwo mukobwa nimba amwizeye uwo muhungu ko atari biyo mukorera ashobora kugenda none gasha rega babakundanye imyaka myinshi babazinanye yego frame imyaka 2 ni sawa imyaka 2 yose ntaramujya no gwara ku ntutse ku gutwi none rero urumva ntaco tumangira ngatagera nimba mwizeye naco mugira wewe rero uti umukobwa nagenda ariko umukobwa afise amakenga je cavuze yandiri mu ariko mutama ndabona aramukunda gusa avuga ati je ngomba guhemuka kwisezerano twavuganye afise amakenga n'abamukunda kunda nyene uraherezako z'amakenga ugashira ku ruhande cyane gose nuko rero mwamwumvise Martine avuga ati umuhungu nta ngorane ko agwaye kandi umukobwa akaba mukunda nagenda murabe ntaribi nuko bimeze ariko kandi ku rundi ruhande hariho utaratanga icimbiro ari barinda utaratanga icimbiro cyo mbona haje karinga turabe faida kiyago wacumbise umukobwa afise amakenga ariko umuhungu ararembye n'umukobwa agende cankareke rero mwana katogenda ariko umusheri wi wapfe umva arigiye ugenda akamukorera oya yarasiziranye rigera kugira ati jewe frema maka nyine turushinze bice mu mategeko ashobora kuba yigwajije kamubesha yamaye isuka karabaye wari uvuga uti umukobwa napoweshe ntagende kuko niyagenda birashoboka ariko umuhungu aragwaye reka vyaseriye nta n'utugufu two gufata n'umuntu ku rutugu yoronka mbe ndareka ku ngufu navyo umenya ko ari vyaseriye agwaye canke atavyaseriye umukobwa araba ariko aravyumva dere umukobwa ngaho yagize amakenga ariko sheri wiwe nawe ararembye umukobwa agende canke abivemo agende nkaho kugira yikingire acagendana n'umugenzi cicana n'umugenzi yego nkaho rero kubera umuhungu asanzwe yibera mu igeto biroroshe baca binjana mu iyo geto n'umugenzi wiwe ari batatu ntiyomufata haca asigara hanze umugenzi wiwe
atereka ngiye kuyaga na sheri wanje tujambo twibanga wowe wicaranga bamushira agatebe bita gasonga bugari haje imbere y'umuryango wojana hose no mu nzu bakinjira uyu muhungu nawe yoca avuga ati bana none buzananye niyinde je ari umuntu avuze ko muzana na kweri byoca bigenda gute nyene wanashima umukobwa ndashobora kumubwira yuko bajana n'umugenzi ngo yibona pari nyine surprise ko nyimba hari byo bayateguye ashavuga ati none ipangu yanje rapfuye acha biheba mwaradukenyuye kabisa nuko bimeze kweli nuko rero wa mwigeme wavyumvise impanuro runo kwa rukarushoboye gutanga ariko sinzona nabonye ngarabiza akajambo hano ngarabiza ico yovuga sofoni sabwe ivyo bintu nawe nacu yahindura cyari hano nyene ngo ntage kugenda niyogenda vraiment nkujya mu sister yari kintu yavuze ati ngo bo wabizeranye ngo bamaze imyaka 2 ngo bakundanye urumva ijambo ry'Imana itubwira ati wizera umwana w'umuntu aravumwe yego kuko hajya umuntu mu kugambanira ntibivana n'imyaka mumaranye canke igihe mumaranye bivana n'ico yemerewe canke n'ico abona kiri imbere yiwe kuko na so warashobora kugambanira canke mama wawe bivanye na situation iri imbere yiwe yego umuntu ugira ngo aguhinduke babivana na situation iri imbere yiwe sikuvuga ngo ni imyaka mumaranye ni gihe mumaranye bivana n'ikintu abona imbere yiwe coro mu bantu rero ntiyogenda kuko hajya biragoye umubiri uragoye sate sa ubuze ngo ijambo rivuga ngo wizera umwana w'umuntu aravuma cyane buka stati naravye kare nsanga umutipe wakoze video bandika ngo ahubwo bavuga ngo wizera umugabo aravuma koko koko umugabo ngo niba ushobora gukora ibintu byose byiza ashaka ugasanga ejo yaguciye inyuma sisa kasha abagabo mwe murabyumva ayo ngo ubizi ariko je munyizere akumwizera Imana shamutanyizera nanje nuko rero Lydia ndibaza nawe wanyuzwe abahungu bahinduka nk'inzoga sakweri yego ntega nzoka ugwaye mu nda inda nabyigusezeraniye zumva habavye cyawumva byanze kwirwa muri toilette niko nk'umuhungu ameze kuko abantu n'iryarya abahungu barahinduka sakweri kuko urashobora kubona ariko aratwenga ariko ukabona kari imiti yaranze rero yego uriko uratwenga nyene imiti ikaranda rero ikamara kuranda muko ubwenge bwamaze guhinduka acha gufata nawe muzo muri kumwe n'umugenzi wawe nyene ariko acagira ubwoba aca yiruka cyangwa aca yiruka avuga ati kanikiriza utugara twa avuga ati kano n'akayago ka babiri kajya kuko barakundana imyaka myinshi imyaka 2 yose imyaka 2 baramenyeranye cyereka niyirukire nikiriza utugara twanje rero niye baramenyeranye reka rero niyirukire no kuvuga sanga arahoze cyangwa ugasanga umukobwa ni wamushoye cyangwa yaraciye muri misoko y'umugenzi wawe rero umukobwa ndaguhanuye naje nihanura urabona ngizuku urutoki rwanse ko rugenda ko rumuhanura neza urabona ko naje ruguma rundaba rero kumarura abo mukobwa naje nihanura kuko akagenda kwe muhungu azoba yindutse mu mama cyangwa umugore chaba mbere fiye canke fiye mere mu vyatari yiteguriye nuko bigenda bimeze ariko abahungu mwaradukenyereye mwabakobwa mwe rero nta muhungu akirabwa muri geto rero shamwe mwaradufatiye ibihano kuca twigwaza tutiga turarimbye nka munoni none tugire gute ko mu nguvu byacu tushira mu migeri none ariko mwabahungu ako kantu rero ko kwigwaza siko impanuro mwazumvise nuko rero ariko rero nabonye Girene avuga ati bwa Freeman mukobwa nagende nyere nagende je nibaza Girene nibaza nawe n'ukihagaza umukobwa nagende yego muko wamwumvise Girene comoka kitogutonywa n'umuti ntangorane none cyanye n'umubirizi ariko Girene tanga insiguro gato mu majambo avunaguye mu masegonda nk'abiri impamvu yotuma agenda niyihe yogenda akaraba uko ameze kubera wowe usanga atari byari karigirisha ugasanga ni byaragwara yego agenda murabe ntabwo afata namusezeye yasigara arira kandi narakubwiye sha ndarembye wanka ariko gasha bariko baraguhamba iyo aba wokanura na gato yukabibona
kabona umuntu yakwimye ubufasha ugihema ari hejuru yanje ariko ararira ibaze ndamufashe nuko nyene ugiye utagaruka. Eliya ijambo ryari riri nawe utiyo kwitwaza umuntu ariko rero hari waputse hano atirega haragera igihe nyene bikomera n'uwo mwari kumukona aciye acimba akavuga ati bino bintu bano bantu babizinanyemwo kanguremwo akarenge zoca bigenda gute muri ico gihe? Oya yora unyene umuntu ashobora kuyitwaza yizeye ego atokwiruka abonye urugamba rushushe avuga ati bangwe ariko kandi shaje ikiyago c'abantu babiri kiragoye. Nabonye undi mutipe ari muri komedi afata umudema kwega yinjiza mu nza kwega kindi gitipe kiza kijamo hagati kirekura ebana wa mukobwa banza hama kofa yo ca gitipe kituvyipfa nka munkande umukobwa yinjirira muri ghetto nako nayo yuko umukobwa yohava cagira ati bano bantu uko biri kose n'agakino bankinye babizinanyemo. Oya uraba umuntu nyene ushobora kuba wizeye cyane kandi nimushobora kuja mu cyumba cyumuhamagara mukaca umuhungu arega yibera muri ghetto nta n'icumba afise. Oya ni muka ghetto vraiment kamwe bita chambrette muca mwinjira na mwese ariko umuhungu nawe yiyemereye yari yigwaje avuga ati kaze mwanjye zire none isani zibiri zozanira ko marashoje nuko nabonye Martinezo nawe hajya avuga ati yaje ndapesa kantu ngomba kongerako ugerageze kuduza akajwi mu buhinga bw'ivyumijwi ryawe banyereka ko ritiriko rirashika neza. Cyo ndamuhana uwo mukobwa ntagende kubera numvise imanuro y'uwo musore yavuze ati wizeye umwana w'umuntu aravuma kandi agiye usanga yitaye mu mwuka manini byiza umukobwa ntagende usanga aguye mu bintu atazi ubu rero ubuta umukobwa ntagende ariko basha mwibuke baje gira n'akagongwe baje simuragira akagongwe rego umuhungu araremvye no muri famille nta n'umwe afise hafi yiwe yo mutwe afungura none bigendeye gute apfe usanga yigirishije nyene usanga ari imipango yaba yagize ni nkamwe yo batigirije no nyene vyakwerekeza bana yarapfuye ibaze nkubaciye apfata tamubaye na Mungu yo kwigirisha na Mungu yohamagara umukobwa atigirishije n'abafisa biwabo akamagara biwabo ya none abiwabo erega biwabo usaba sheri yikoze kumushiri we kuvuga ati rega nakari turi mu kubana cyangwa abagenzi mvamaga umushira bamushakiye inani wema abona mutakiye wema Kiswahili kiratutse ibintu birakomeye kabisa murumva ko ikiyago kiba kimeze neza bariko baratanga impanuro kuri no mwigeme avuga ati jewe nagomba kugenda ariko numva mutima byanka nshobora gusanga ari akantu k'agatego yateze none umukobwa we ntango upfa afise we ntazoca agira zimwe zaca kinori zabaye amakofi nawe agacanganya oya ingufu z'umukobwa zicyo z'umuhungu umuhungu afise ingufu nyinshi ariko ari kesha usanga umukobwa nawe afise nyinshi gusunza umuhungu nawe uzifise wagiyeyo zirahera ndakurahiye mama yangu game over sija gusa arege kujyayo bayikunda agumi wabo nuko rero umukobwa arabari karavyumva sha mukobwa no Martina araraye kabisa ngo ntugeze ngo ntugende ariko je nibaza yuko ahubwo namwe muri mu bibazo vraiment rero nta muhungu bakica kuraba kandi aremvye kwe ibaze nk'ubu ngwaye malaria ngomba gupfa nta n'utuntu ushobora gufungura igashi ivyo hawe n'ubundi usanga bitaryoshe ariko hawe na sheri wawe kame murumva ati keni udufungurwa twatetswe na sheri wanje ngo ndabe ndaremvye ngomba gupfa none ushimana ngo ntagende kwe fayite wumva gute mu buhinga bw'iro banyetse kije ujya uritireko rirashika ego ntagende n'ubu niho gihagaze ariko vraiment none kubera katogenda nyene ariko uyu muhungu jene bazayigaragwaye none izo ngufu zo gukora nyene uri kumukora ko zova yigwari ariko singahigirishije nyene basi beri nizere yuko tukivyumva kumwe muhungu arahararemvye ariko kandi avuga ati je none nze gupfa kandi mvise sheri wanje ntivyo ukunda igenda muhamagare
azira ntegurire nyene agasose hanyuma afungure mere neza none aze gashaka kwicwa n'ingwara ukicwa n'inzara byose bigacangana bikaba meranje bikaba sepejere kandi ufise umuntu wohamagara uti nyaruka nyene ntegurire utuntu ncisha ku munwa be wumva gute niyigire agende vrema abahungu namwe none mutureke dupfe agenda mutegurire twafungura ariko ni iyihe mpamvu nyamukuru ituma wovuga uti umuhungu nake umukobwa nagenda ushobora gusanga nyene aba yamubwije ukuri ugasanga nyene vyasengera aragwaye rero byiza bagenda kwirabira akaraba kumwene bimenye ekemera ivyo abonye nka Toma ati umuhungu atagwa mu muhorero ngo yigirishije kandi aremvye niko biba bimeze ndizera ko nindataritse yumva hari kandi yokongera ko imbere ko dusozera kino kiyago kuko ndizera ko impanuro zitandukanye umukobwa yazakiriye ariko ari Eliana mvunira akagwati yamara jewe ndafise akajambo nokongera ko imbere ko dusozera Eliana sawa kujamo ni gwawe impamvu no mubwira ko ashobora kugenda kujya nubwo yoba agwaye canke atagwaye igikorwa yo bamuhamagariye kujya kumufata ku nguvu ntashobora kumufata ku nguvu nibishobora gukunda atari byo bahurije ko bavuga ifirema donc ego nivyo ukunda bisanzwe na cyane ko no kugwara yigwariye reka natugupfu nubwo yoba zifise ntashobora kumufata ku nguvu kuko bijya bisaba kumvikana mwese mukaba muri kumwe kuba muvyumva kumwe ego cyane Eliane ati mukobwa nagende Lydia harakugomba wongere ko nawe yego ngira mvuge yego hama hajya abakobwa natwiyemera hamwe nango dufise kuko iyo umuhungu afasha gusa ukuboko nawe ufise inguvu ijana wumva ashaka zose zihetse utakaza nka 25 zose zigahera ahubwo umuhungu hajya muri serva bamaze kwishiramo ko agomba kora umuti zakwe rero hajya bamaze kumwinzanira avuga ati urakaza wanja wizanye ukanga wanja zitsa kuko hajya ni amara kugukorera umuti amaze kugukorera umukobwa umuti w'umuhungu na petizo biheze nazo sura no kumukunda ibara mukunda sapurusa azoba mukunze ariko bamaze gukora umuti zoba biheze kuko zoba yamaze nk'umuwi ubonye mwibarabara umuwi aho utonoye urumva peti wapi none ariko ubonye umuwi umeze neza bawudandaje ariko uravuga ati shaka kugururya muwi icyo numuhanura uyo mukobwa akagenda amenye ko ashe ndarisubiremo rya jambo kandi ubwira kabiri nanuze na Petero yihakanye Yesu gangane gatatu rero umuhungu akamara kumukorera ivyo bintu n'urukundo yaramukunda izoba ruheze kandi azoba mwihakanye ariko kandi ngo hari abandi babikoze babandanya urukundo rusohosa rumera neza sha oya bubu asha mumaze gusumaze kumwereka aha bayi ngo ni mu bushikira nkanje niyo wamubonye ngo ni muri Afrika y'Epfo sha nuko hatari sana urubaka ibintu babikomeye cyane muri studio zacu ni muri Transisop Ministry TV ngibisanzwe kiganiro cyacu cerekeza ku musozo ariko ikiyago cyacu mbaka ari ikiyago kimeze neza kiyago dushobora gutangamo impanuro na cyane kugwaruka rugeze gushingiza go na cyane utakwiza 18 no video ntageza ntarabe ukavuga ngo vy'abakuze niko babimeze kuko dutanga impanuro ku bantu bakuze na cyane ko dusavye impanuro nawe ari umuntu akuze mu gusozera kino kiyago cyacu arundi avati none agiye none ariko kandi mwe yavuze ngo Lydia yavuze gasha nivyo tipe bamwe bavuze ati umukobwa cyajya muryamanye rimwe urukundo rwari ijana kwijana mwese ku muhungu atakara 50% ku mukobwa hakiyongera 50% ku mukobwa ruriyongera ku muhungu rukagabanuka ivyo nivyo Berize nivyo ngira nivyo nta nabantu muraganira ngo wumve egera kamikoro tubwire byo bari ivyo bishobora kuba ari byo usanga ari byo uwo mukobwa ari karatinya yavuze ati jewe umutima urasimba numva ntogenda Eliane wumva ari byo nawe urukundo ku mukobwa urashaka kwiyongera ariko ku muhungu rurakabanuka nivyo yego nivyo kwa mukobwa cyo gituma atinya Lydia niko bimeze
Cumenga yaramupfiriye. Eka. Cumenga ni Yesu wa kabiri. Umukobwa ahari hose aguma muri servo harimo wa muhungu. Ariko umuhungu nawe yarasohotse kera ebana yibereye hariya kwa ba Marita hariya uriya yitwa Joseline atakimuyumvamwe avuga ati Joseline sinamubonye sindamuzi. Erega aba yaramuhaze. Ariko umukobwa Cumenga abayumva kimukeneye. Basi Cumenga yaramupfiriye. Umenga ni Yesu wa kabiri. Cumenga amarira arakorotse. Ibintu birakomeye cyane niko bimeze Sofoni dusozera ikiyago. Iyi nkuru nawe hari cyo yiti koko kuri umwe guyongera kundi rugataka. Hajya ku muhungu ruragabanuka. Kuko avuga ati cyo narondera ndakirose. Abakobwa mwiyubara. Umukobwa nawe ruriyongera. Niyo mpamvu badusaba gukora ry'amabanga. Iyo mwamaze gushinga urugo. Kuko umuhungu ntashobora kujya kuyaka ko iba byarabaye. Niko kogabanuka avuga ati turakoresha kwiwawe. Sisa. Eko mukobwa yabwiye umuhungu yagiye kubwira umukobwa ati ndagukunda. Umukobwa nawe ati umukobwa ne yabwiye umuhungu ati ndagukunda. Umukobwa yabwiye umuhungu ati ndagukunda. Umuhungu ati je nta rukundo ngivisa. Umukobwa ati utarufite turakoresha kwiwanje. Neza cyane. Urumva mubana mu rugo namwe kogabanuka murakoresha ubwo wundi rusigaye. Uko hahandi yo caguheba muri mukiri mutarubakana. Mugabo mumaze kurushinga urumva biba byabaye mwarushinze ntashobora guheba icyambu cyamukoresha ubw'umugore nyene. Asante sana reka dusozera ikiyago cyacu cy'uno munsi dushimire mwebwe mwadukurikiranye ariko imbere ko dusozera tugaraje kwegeranya ivyimiro by'abana bari na cyane ivyimiro byatanzwe na rwaruka bahanura we wamwigeme watwandikiye impanuro wazumvise ariko ikintu nyamukuru nuko wogira amakenga kuko umuhungu ashobora kuba yigwaje avuga ati none iko byase ko ndamushikira ndabigenze gutirika mvuge kakwa ko ngwaye kwa nkunda nawe no araza kuza hanyuma niyaza ibiza gukurikira aza kuba ari wenye ntangorane rero ariko wamukobwa gukunda uwo muhungu cyo ukora nigiki gindu bantu utori ya panaro ya jinx yaje kubite mutereko na sentire hano kwigufuru tereke ko nakagufuru nyina aho kwigufura ukuntu bufunga nuzejya pokrenga tori gufuruka kubite ukaca wugana n'urufunzo kashira mufuko ugende wisekirice bahungu no munsi n'ingorane yana ngo yikira nka munoni ariko rero ntiworeka kuca kura bashiriwe kandi umukunda itegure wambare neza nk'umuntu nyene agiye none hanyuma rero ucu uhitana umuntu umwe wizigiye w'umwigeme mugende mujanye muti toto ati karibu yarazi ko uri wenyene aze gusanuka asanga muri babiri acavuga ati karibu mwicariye cyatangura kubaganiriza kandi nikiyago kirashobora guca gihinduka byo kuyaga zarakora ko nkuko gira ngwesheri ngurabona shengo riga nari ndevye ngo kuje gashanga cyo ngo cinumva rero nduhutse ngira kare kashiyo mitwe barabahinyuye sho basigaye batsa bambaye amajinsi batsananye n'abandi babaherekeje nuko rero murakoze kuri no mpanuro mayo no mwigeme ndizira ko yamaze kubyana uraza kutwandikira muri comment ya kino kiganiro atubwire canka dushimire nuko rero kadushimire ugwaruka twateramanye Sofoni tugushimire murakoze namwe turabashimiye asante sana tugushimire Lydia nawe twabanye neza muri kino kiyago cuno munsi murakoze cyane mani baheze asante sana dushimire Gigi Girene nawe nyene yari yashikikiye ku muhungu yo ku mukobwa yogenda ariko nta kundisha reka dushiraho nta yisize twemeze yuko yogenda ariko yikingiye yana yashize ko antibara avuga ati ngende niteguye kuko sinzi biza gukurikira tugushimire korera kuri iyo niyo mwamenyeranye uko nakare niyo wamivugirako Eliane tugushimire nawe yego nanje ndabashimiye asante sana Martin wakoze kubana natwe muri kino kiyago yego namwakoze asante sana dushimire kandi Faida ku nterano yashikirije tugushimire nawe yego murakoze asante sana Berize tugushimire twabanyereza mu kiyago cuno munsi yego namwakoze asante sana Kadushimire Wizobi twari kumwe inyuma ya kamera mu bihinga bw'izuma narinda hibereye ariko dushimire namwe mwadukurikiranye kino kiganiro no kirangiriye ariko nawe uraza kutwandikira tubwire ico wigishijwe canke wize muri zino mpanuro kumbure nawe ushobora kuba ufite ikibazo nk'ico ukaba uvyumviyeho ucugendera kuri zino mpanuro tugushimire ko wabanye natwe tukabana nawe twabanye neza reka tubike banure tuvuga tuti bye bye Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen